ni refera ku banyeshure baravuye kuri ex-college Don Bosco amashure ane iya mbere yari certificate na quatrième normale na troisième normale seconde normale ntiyashikiriwe cyane kuko haciye abakumbure muco yaciye atanga pour approuver hariho narindi yibuka neza ubitwa Leon Sengabo yakoze ngaha muri Musevye niho yiga ubwo n'abantu yari na chef wa orchestre bacurara muri Don Bosco twatwara cyane ya misi ndibuka neza yuko muri quatrième normale hari abanyeshuri 21 wakuwa mbere yavuka mu kirundo witwa Anatole Kanyenkiko niyo usindora no class na Leon Sengabo n'uwitwa Michel Mugabo réfugié Rwanda ni chef de l'équipe of football kuri Don Bosco n'uwitwa Pati Leopold yavuye ari waryo hanyuma donc pour le moment ni comme ndavuga c'est un témoignage comment dire ndayumva n'ahantu na hamwe iseti entre filles de civils déportés hanyuma twarakurikiranye twara bakiri ubwenge juste quelques semaines tukagenda twatoroka umupira kwigishwa naho twashoboye kumenya yuko abana b'abanyeshure mu kwishwa babaye bose ku kibuga si le liste bien préétablie hanyuma mbere wewe wa mbere mu kintu yase kuri imodoka iranye kumukubita kose y'inko abona kurira rero se Kanyenkiko deviendra plus tard le deuxième le premier de la classe à la place d'une qui était déportée alors nkaca nibazani aba n'abanyeshure n'abandi bose batwaye babishe ntibana bahamye kubahamba urakisha umuntu nimba wamwishi kugenda gateka k'umusonere umushyire mu kino kumufurire uye kuborera hasi aribwa n'uko kumurika abo bana bicaye mu cyagikumba ajya imbere ya prison imbere y'kambi icyo gihe yitwa mu Kigarama hepfo aho hari site y'abamaraya niho abarere prostituée niho bagenda kuza kurara abo bana sero plus en civil bari muri fondation yiga nouvelle prison de Ngozi ico bagaza kikoze en 77 juste après la visite du président Kadhafi yaje aramubwira neza bamuyereka amubwira ati abo abona biyereka bo bakomeye ku bisaki sofo bama bahanga kino kintu hanyuma rero on a parlé des ossements hanyuma pour cacher cette véracité oni inagiye negeza severe kusinigeze numva bakivuga ko abo bana makufa yabo bose bayafungiye muri rya fondation de la prison de la prison sinzi rero ko nabo bana nabo nyene ko basofika mu bazofuba guteka canke sibye bizosima bose sero conserve nkuko mbona muvuga kuri aya makufa y'abantu bacu y'abavyeyi bacu n'abakuru bacu bishwe hanyuma inyuma y'ico hariho ubundi mu by'abanyeshuri uko nyene kera ubutegetsi bw'abanyeshuri hari abanyeshuri b'iside itegeko kivugwa kuko amakuru naronse avuga ko hari abavyeyi cyane ababibonye n'amaso yabo bagiye kubivuga hariho des enfants autour du sud muri Burundi donc babafata bakabica pour casser les traces baterwa ingurube ils ont été largués dans la moja abatungiye ingurube amekati batevura afite kuvuga y'abanyama n'amagufa byose c'était fini ndibaza rero imiryango iriho nibaza ko severe iyo irondeje orefera no z'abantu bayizenya na gukora source mu gutangirira bakumenya hanyuma jewe ikintu nca nongera kugisha cyane mugabo rero kubanza cy'ukudomanya muremure nuko ibi bintu le premier génocide qui a eu lieu muri Afrique centrale il va juste avec l'époque
igicumbi yatwaye mu Burundi. Iyo jenoside igihonyabwoko gihonya abantu itigeze gihanwa. Uyu munsi nk'uko uriya muntu biseje kukivuga cyo kuri Micombero avec n'abamufashije, inkurikije zacu n'uyu munsi ça se balance en Afrique centrale toujours. Shasha mumeze no kuzofata kumbure kuri n'intera. Nta n'umwe atazi yuko hano haruguru yacu haruguru y'Akanyaru ko habaye Katombe en 1994. Hanyuma ivyabaye isiguro yavyo jewe sanangaje pa ariko murabizi n'amatabizi muri meza. Uyu munsi nivyo tubona rero iriko birabahera. Hano mu Burundi vyarigeze kuba. Uriya mu yavuze Abanyarwanda refugee de 59. Hanyuma Abanyarwanda nta n'umwe atazi yuko le premier ministre Pierre Ngendandumwe il a été tué par Abanyarwanda do nord de Gonzalo Buyenzi. Yari muri abo b'abarefugee de 59, c'est lui qui a bâti abutira ya hajya kuri clinique de rwa Gasore avec programme y'Ikibaruka. Hanyuma les mêmes personnes muri témoignage ya CVE nakurikiranye muri Rutana uwitwa Nyaruhirira Alphonse. Rero Alphonse niwe qui conduisait la bande ya yije kwica abarebutu ankavale kuri ya Tanzania. Nibo bokesheje abana abamama abasaba amafuru y'abapira n'amatafari ari muri Kumoso barababarisha babafasha kwakuza igitoki. Uwo Alphonse ni izina rizwi, peut-être qui serait mort ou vivant, il y aurait une femme comme elle a dit. Alors plus tard, en 2015, le même nom revient encore au Burundi. Peut-être le Muhungu wiwe cyangwa n'umusizi wiwe. Il s'appelait Nyaruhirira. Ico ni bukira ko nuko yarafise une fonction muri ambassade y'u Rwanda ngaho mu Burundi. Yari c'était le premier ou deuxième secrétaire d'ambassade. Niwe twamenye twaboneye amaso mu yandi ariko abrifa abantu ndetse n'ituzi ababwira de parti pour le Rwanda bagomba n'ikidoside ngaho kandi mwarabibonye aho umuntu ahunga agahunga avec une valise de 4 pneus ayitegamira barya kaburimbi ira excuse abahunze kumbure bandi kumbe barigeze kuvuga ngira abantu bahunga aho no kuba umuntu yahunza akaba muri kapitali agenda mu valise agahagarika otrako nimendo agahagarika taxi warahunze mukamumva kwivye ndo uwo muntu le même nom est revenu au Burundi. Ni kuvuga ni cya kindi rero do genocide donc ihunyabwoko ridahanye yagaruka rikisubiriza même au Burundi ejo bundi très récemment ubu nyene muri iyi minsi nta kwezi kurahera bizori peut-être que vous auriez appris la chute de Goma. La chute de Goma abantu niwe ndavuga amazina uwo ushaka zobamenya dans les provinces locales, c'est de Gitega. Certains ont même fait, que l'objectif commence à être atteint. Alors, nous vous regardez, jusqu'à nous, le président Severi a dit à qui, umwana yavukiye mu nzu mu Ngagara, mu Nyakabiga, mu Buyenzi, mu Muyinga, ariko abetse kwinzu ari kuyiwe. Yumvise kumbure papa wari inzu yanyazi yatonzi yatoye mu binyagano peut-être bagabuye bakabanganye murumva ko uwo mwana ibintu bizomushikira ashabe kucaba aba mu dipime nawe yati papa kumbe kawo ndi barumeze haro kumbe n'abandi usanga barabihananye tukasangirira ati bari abantu akrend hanyuma iso no bakuvuga n'iki rero mu guheraheza intambara qui embrase cette région est-congolaise, nous avons le Burundi, il est à notre porte. C'est-à-dire ndakivuga militairement kuko ingwano amatactique apewe kwata ku Burundi arakwiye. On ne cesse pas d'arrêter des gens bayerera dans tous les pays du pays. Watakubaza hariho le plus récent bamufatiye mu Vere Makamba cyo kambivugizo aussi kuri hafi ya frontière afise trois cartes d'identité atani isa n'iyindi portant aussi des noms différents ngo la même photo ari imwe bamubaye aho yaje niyavuye agatangura kukekerana umuntu ko Burundi
donc iri nzenya iri hejuru y'Imana. Hanyuma rero jewe ikintu nagiye nihweza neza icyo kuvuga yuko hariho ku Mana d'accord nta on n'est pas né pour porter vengeance, ariko hari hakwiye jewe nk'umuntu havuye nadera muri kintu kita collectif de survivants de 72 ndemeza neza yuko ubundi bwari bukwiye guhana au moins une personne eyamime muri kya kintu ca 1972 nk'umuntu yagota ku Burundi ngaza mu kiri wo kwarahavuye ngo n'imiburi abe condamné abarundi bamubone abarundi bamumenye banunze célèbre qui twamukondanye au nom de tous ceux qui ont commis sauf fait macabre ukuri. hanyuma ihonyabwoko rero navuze ko iyo ridahaye yisubiriza iragaruka n'ubundi hariho rero abajejwe kuri kamisha no kuri kama ile ono di Rwanda ndabivuga inabizira nta ngorane, hariho n'abapfa gupfa utavugiye abantu niyo ngorane. Na n'uyu munsi icyo mugiye kubona ni iki, aravuga yuko yambuka akambuka Rusizi akambuka la frontière rwando-congolaise agiye guhirikayo FDLR n'interahamwe. Et aujourd'hui rebe misomo agenda kurondera nyuma amaso muri iyi minsi on vient de proclamer yuko le même FDLR ubu zajabuze Rusizi tazanye n'abakongomani ubu ngo zifise nze etat-major mucarama sitanuvuka kendo Bujumbura murabarira ndahabonisha amaso ntanaho kinashika n'ubushobora n'ababa bose budakeshi kuko kuja kwirabana dafise imbere ubwo ndahabona kandi yicarama mbere ututre de l'aéroport d'Adaya. Nukuvuga rero yuko c'est-à-dire kerekano point Carama de l'aéroport d'Adaya baje ni ikintu cyakira none n'ubundi nukuvuga baza nutuja kuva hariya ujabye Gatumba sans piétiner ou sauter les cadavres humains. Nukuvuga rero ni cyaho nyabwoko byari bikwiye guhamwa mu Burundi donc rikaba reprimé d'abord rikaba reconnu internationalement et nationalement abandi kumenya abarikoze bakakaye mu gahanga abarikoze bakavugwa ibinyamakuru bikabamenya n'abana babona butwa bakabamenya hanyuma abona ko bavuze ku bantu bakoze ikibi bakide solidariza niyo miryango ukabya papa imbere yacu wirege umva mugaga wa sacerdote akibina numvise bigaye birege amabongere bw'ishuri hanyuma naho ngejeje icyo kintu cyane tugire Kristo tugere amahoro mu Burundi. Hariho koroneri sinkibona neza mugandazi ko ro gitaramuka hafi yo mu Gasogwe canke hariya hafi y'Imuyinga wenda kuzi kuva kera sivyo ndakuzi. Turagushimiye kubera waterereye uhereye kuri Don Bosco niho waruri. Turagushimiye kubera ibyo wabonye cyane tugushimiye nk'umugwi Severe kuko tugiye gukorera Ingozi mu Gisagara twarabuze ibinogo rusange twarabibuze muga tukabibura tuzi ko biriho twarabibuze kuko amakuru twajanye yatujana kuri tribunal de grande instance muri kajya karere karimo tribunal de grande instance tukaja no muri kajya karere karimo amazu y'abantu bubatse umengo hitwa Rabiro hari izina rya quartier Gabiro quartier Gabiro twarahakoreye baratubwira batajya umunwa yuko aho hose bahubatse amazu ariko tumaze amezi tuvuyeyo baraduhamagaye baduhamagara uyu munsi ahubatswe amazu y'igipolisi hashasha. Ayo mazu y'igipolisi yubatswe ku murongo urenganye ku irembo y'ibitaro bikuru umanutse gatoya uja nko kuri Regideso ni hagati y'irembo y'ibitaro na Regideso umanuka ni ku kuboko kuburyo twaratoyeho ikinogo twatoyemwo ibisigarira by'abantu no kuva yuko izo nzu zubatswe
aho bataye mu binogo rusangi abantu. Ajya amakuru yose wavuze yerekeye hafi y'ikambi, ajya amakuru yose wavuze yerekeye hafi y'agasho, ayo yose twarayarose mugabo hacaba ikibazo ko hubatsa amazu tuhagire gute, ariko ayo makuru yose twarayarose. Donc turagushimiye ku ntererano yawe, turagushimiye kuri abanyeshuri batubwiye bishwe bagatabwa aho hantu, turagushimiye no kuri abanyeshuri bapfuye bakaribwa n'ibikoko. Ibi byose naho tutatoye ibinogo bari barabitubwiye. Hanyuma wagarutse ku ijambo rikomeye, ihonyabwoko ryabereye muri akarere ka Afrika yo hagati ritigeze rihanwa, ugaruka ku cyiyumviro gikomeye uti n'uyu munsi ingaruka mbi zavyo turiko turazicamwo. Ivyo ntiwihenze, ikintu cyose kitahanwe icyo bita crime de sang, contentieux de sang, iyo itaronse ibihano haba inkurikizi nyinshi. Mon colonel, ibi byo mu 59 twarabitohoje. Iyo uvuze impunzi z'abanyamahanga zari mu Burundi, muri raporo yacu twarongeye ko yuko no mu gisoda barinjiye barakora, no mu kijandarume barinjiye barakora. Hanyuma amazina twarayarose, amazina turayafise, nk'uko dufise amazina y'abagize uruhara mu bwicanyi bwo mu 72 73, duhereye Muyinga, duhereye Rutana, eka naho twoje Buhiga, naho twoja hehe mu ntara zose, Cibitoke, Bubanza. Iyo byose twabitohoje muri raporo icegeranyo twahaye inzego, hariho liste y'amazina twatanze mu nzego zirongoye igihugu. Hanyuma ibindi washikirije twafashe nk'ivyumviro vyiza ni bijya wita nanditse ijambo condamnation symbolique, hagira umuntu aciga urubanza kw'izina rya bose. Hanyuma ivyo byose rero twavyanditse, ngira ngo abatanze ivyumviro bavuze ivyumviro bitomoye kandi vyumvikana.